munsi mu gipolisi za amaequilibre institutionnel rero turayikora kandi twisunze aya mategeko nyine ya equilibre constitutionnel. Imbere yuko binjira bararaba yuko byubahirijwe, abahutu barimo ku rugero nyine rutegerejwe, abatutsi barimo n'abatwa barimo. Muti rero hababesha ubwoko nivyo hari amaka yama yashitse, umuntu akavuga ati mfise ubwoko jewe ndi mu bwoko buno, ariko mu nyuma mwanashaka amaze kwinjira amatohoza agasanga yuko yabeshe ubwoko. Iyo ni kosa kandi ni ukwirukanwa gusa no kubihanirwa, urabihanirwa.